Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru tubafitiye hirya no hino ku isi tuyashikizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Bagize mwaramutse Oriane ndamutse n'abaduteze amatwi turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika aho muri Senegal abimukira bashika kuri 14 bapfuye ku munsi wa mbere mu manuko bwa Senegal igihe ubwato barimwo berekeza ku mugabane wa Buraya bwasha bugatokombera. Umukuru w'igisagara ca Kafountine mu ntara ya Casamance David Diatta yavuze ko bashoboye gutora ibiziga 14 kandi ko bapfuye bashobora kuzorenga ico gitigiri. Umukuru w'igisata c'abaforoma muri iyo ntara Burama Fabure yavuze ko abantu 21 bakomeretse barimwo 4 basinzikaye cyane. Diatta avuga ko ubwo bwato bwari butwaye abimukira hafi 140 bagizwe n'abamuka muri Guinea Conakry, Nigeria, Gambia hamwe na Senegal, ariko haracarondegwa abandi avuga ko baburiwe irengero. Abarokotse bavuga ko uyo muriro watewe n'umwe muri abo bimukira yanywereye itabi hafi y'imoteri y'ubwo bwato. Abo bimukira bandurutse bava muri Senegal bagerageza kwinjira mu mazinga ya Canary yo muri Espagne bagamije gushika ku mugabane wa Afrika. Ahandi havugwa abimukira bafa ni hano muri leta z'umwe za Amerika. Ibitigiri vy'abimukira batagira ivyangombwa bafiriye mu ikamyo kubera ubushuhe burenze urugero muri leta ya Texas byaraduze ubu bishitse ku bantu 51. Perezida wa leta z'umwe za Amerika Joe Biden yavuze ko ubu ari ubwicanyi bwa gahomerabunwa bwakozwe n'abarondera inyungu z'amafaranga mu rudandaza rw'abantu. Ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati bwa Amerika bwatangaje ko bwuguruye amatohoza kuri ubwo bwicanyi. Abo bimukira basanzwe mu ikamyo yasizwe mw'ibarabara mu gisagara ca San Antonio muri leta ya Texas ku munsi wa mbere. Perezida wa Mexique Andrés Manuel López Obrador yavuze ko bamaze kumenyekana muri abo bafuye ari 22 bamuka muri Mexique, 7 bamuka muri Guatemala n'abandi 2 bamuka muri Honduras. Abantu 3 baratawe mu mvuto kumvo z'amatohoza, ariko abategetsi bo muri ico gice ca Texas nta yandi makuru arenze ayo baratanga. Ahandi havugwa imfu ni muri Colombia. Abanyororo bashika kuri 52 barafuye abandi 26 barakomereka mu gatondo kejo kuwa kabiri muri Colombia igihe umucanwa waduka bariko baragumuka. Umukuru arongoye amabohero muri ico gihugu Tito Castellanos yavuze ko iryo sanganya ryabaye igihe abo banyororo bari mu migumuko batsa umuriro hafi isaha 8 z'ijoro kugira bazibire abapolisi ntibinjire mu ibohero ry'Ituluwa. Abategetsi bari batanguye kuvuga ko bariko baratohoza nimba abo banyororo bafuye bariko baragerageza gutoroka, ariko mu nyuma basanze ngo yari imigumuko. Hano muri leta z'umwe za Amerika, leta ya Perezida Joe Biden yarafatiye ibihano ayandi makompanyi 5 akorera mu Bushinwa ejo ku munsi wa kabiri. Yagirizwa gufasha igisirikare c'Uburusiya hamwe n'amahinguriro y'ibigwanisho muri ico gihugu. Ni mu ntumbero yo gukomeza ibihano Amerika yafatiye Uburusiya inyuma yo gutera Ukraine. Ubushikiranganje bw'ubudandaji bwa Amerika bwavuze ko ayo makompanyi yafatiwe ibihano yahoze aha ibikoresho Uburusiya imbere yuko butera Ukraine. Bavuga kandi ko gushika n'ubu ayo makompanyi akibandanya arungikira ibigo by'igisirikare c'Uburusiya bisanzwe byarafatiwe ibihano. Ubwo bushikiranganje bwongeye ayandi makompanyi 31 kuri urwo rutonde
arimwo ayo mu Burusiya, Emirates z'Abarabu Zunze Ubumwe, Lithuania, Pakistan, Singapore, Ubwongereza, Uzbekistan na Vietnam. Muri ayo makompanyi 36 muri rusangi yongeweko 25 yose akorera mu gihugu c'Ubushinwa. Ku mugabane wa Buraya, Turukiya yaremeye ejo kuwa kabiri ko Finland na Swede bibandanya kandidatire yavyo yo gusaba kwinjira mu ishirahamwe OTAN gishinze kurwaniriza umwansi hamwe. Turukiya yari yarabereye intambamyi ivyo bihugu kuko vyari bifitaniye ibibazo by'umutekano. Ibi Turukiya ivyemeye nyuma yaho ibi bihugu bitatu byumvikaniye gukingiranirana hagati yavyo. Uyu mwumvikano washobotse inyuma y'amasaha 4 y'ibiganiro ivyo bihugu byamazemwo imbere yuko inama ya OTAN itangura i Madrid muri Espagne. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg hamwe na perezida wa Turukiya baremeje ko uwo mwumvikano wabaye hari nyuma y'ibiganiro byabaye hagati y'uwo mutegetsi hamwe na perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan hamwe n'umushikiranganje wa mbere wa Swede Magdalena Andersson. Ibintu nyamukuru Turukiya yari yasabye kuva mu kwezi kwa gatatu kwari uko ivyo bihugu bibiri bitacana uwaka byo mu buraruko bwa Buraya bihagarika gufasha imihari y'abakirde iri mu butaka bwavyo. Ibi kwari ugukuraho ibihano, ibindi kwari ugukuraho ibihano byo kugurisha ibigwanisho kuri Turukiya. Aloys Bigirimana arakoze kuri ayo makuru yose yaduteguriye akaba ahejeje kuyadushikiriza. Bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi inyuma y'imyaka 2 iheze Perezida Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi, bamwe mu Barundi babona harahindutse iki? Yaba bashira mu gaciro amabanga bahawe bakamenya ko ari amabanga bahawe n'igihugu, ko atari amabanga bahawe n'umuganga, babwirizwa kutwumviriza bakatwiteka dukwiriye kuko natwe turibaha. Uyu ni Agatogwasa, umukuru w'umugambwe CNL, avuga ko inama nshingamateka iherutse gufata umugwi w'abashingamateka ba CNL. Umuyobozi twibo tugira mishamo turongoye nuko yaje ashira imbere ubutungane kuri bose. Ishingwa ry'amakoperative atandukanye mu ntazo z'igihugu, turabona ishingwa ry'ibanki y'Urwaruka. Uyu ni Gerard Hakizimana, umukuru w'ishyirahamwe Folcon. Mu Burundi inyuma y'imyaka 2 iheze Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi, amashyirahamwe yigenga yo mu gihugu, imigambwe hamwe n'amashirahamwe n'imiryango mpuzamakungu ntibihuza kuvyo amaze kurangura. Ibindi kuri inkuru Eloge Wiri Kaneza. Imyaka 2 yarumanye Perezida Evariste Ndayishimiye azwi ku kazina k'ubuhizi Kaneva, akaba ari nako yita ku rubuga rwe rwa Twitter mu mabanga. Akija mu mabanga giturumbuka kubera urupfu rwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza, Uburundi bwari bwarahariwe ivomo n'amashirahamwe n'imiryango mpuzamakungu, imigenderanire n'ibihugu bitari bike birimo umubanyi yo muraruko bwabwo u Rwanda iratosekara. Kubare mu mabanga kandi yabifashijwemo na Albert Shingiro yagize umushikanganje w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makunga mukuye ku buserukira igihugu muri New York. Harabaye impinduka ziboneka mu gisata c'imigenderanire. Ibihugu vya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakuye ibihano ku Burundi. Ibiganiro hagati y'u Rwanda biriko biraba kugira hugururwa imipaka yugawe haraheze imyaka hafi 7. Nayo bamwe mu banyepolitike bari barahunze babaturuka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'abatavuganwe n'ubutegetsi baratahutse. Nikana zimwe mu mpunzi ziri mu makambi yo mu bihugu vy'akarere zarasubiye mu gihugu. Mu gihugu hagati Perezida Neva yari mu mabanga yahora ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, akenshi yabonetse atumira abakuru b'imigambwe
bagasangira ku meza bakanatwenga harimo na Agathon Rwasa twari umugambwe senere wamureze muri sentare yubahiza ibwirizwa nshingiro ko yivye amatora mu 2020 ariko Karina Tersakian umushakashatsi mukuru muri DHB ishirahamwe rikora amatohoza ku Burundi asanga ibikorwa bidahagije. Le problème qu'on remarque 2 ans plus tard, c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité. Ingorane nyuma y'imyaka ibiri ni kinogo kiri hagati y'ivyo perezida asezerana n'ukuri. Mu majambo n'ivy'ukuri atandukanye n'ivyaba mu myaka iheze, ariko ibikorwa vyerekana ko atacahindutse. Kuva perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi, ihohoterwa ry'abatavuga rumwe na leta narikekwa kubabo rirakomeza. Hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero ariko bakomeza kubareza igufa abandi no kubica. Mugabo Jeha Hakizimana umukuru w'ishirahamwe Forcon F abona nyabuna mu bisata byose harabaye impinduka. Uko niko abisigura. Umwihozo twibo tugira mu ishami turongoye nuko yaje ashira imbere ubutungane kuri bose. Ishingwa ry'amakoperative atandukanye mu ntara z'igihugu, turabona ishingwa ry'ibanki y'ugwaruka y'abakenyezi, ukugwanya ibiturire, ukugwanya kudahana. Agathon Rwasa umukuru w'umugambwe senere utavugarwa n'ubutegetsi we yagize indongozi za CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi gukorera umugambwe aho gukorera igihugu. Aha ari kwa 2021 kuno kwezi Bujumbura aho umukuru w'inama nshingamateka yahagarika ibikorwa by'umurwi w'abashingamateka b'umugambwe senere. Yaba bashira mu gaciro amabanga bahawe bakamenya ko ari amabanga bahawe n'igihugu, ko atari amabanga bahawe n'umugambwe, ko atari amabanga bahawe n'umugwi w'abantu, babwirizwa kutwumviriza bakatuiteka dukwiriye nkuko natwe turi baha. Abdul Kasim atwara umugambwe PDZ Gamibanga avuga ko habaye intambwe n'impinduka nyinshi muri iyi myaka ibiri heze. Igihugu nk'iki cyacu Burundi kimaze imyaka itari mike tugendera mu bwicanyi, biragoye kuvuga yuko iyo ngeso ko yaramaze kuba ingeso mu Barundi batari bake yo gusesa amaraso yuko tuba biranduramwe n'imizi. Igikuru kuri twebwe nukubona yuko hariho ishaka ryo gukora. Iryo shaka mushikanganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu araryemeza. Albert Shingiro yemeza gusa ko hakiri urugendo mu gisata c'agateka ka zina muntu. Ibyo bishikirije hugururwa indwi yahari gufashanya hagati y'umwe bwa Buraya no Burundi haraheze indwi zibiri. Ubu tiko turagerageza dukora kugira ngo bijanye no n'agateka zina muntu bitera imbere, nico no kwita mu gifaransa ni processus biza buke. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko yasanze igihugu cyatabagaye kubera injyane zo muri kahise, mugabo ko akakora ibishoboka kugira gishayure. Gusa nawe aremeza ko akira amabi yagikorwa nabo bafashanya kurongora igihugu nk'uko yabigaragarije mu gisabisho cyo kuwa 16 ku kwezi mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Turacakisha n'inzigo mbere muri twebwe, hari abaciziziwe n'umwina w'ibyisi bakagira ibyo batari bicuya, turimo bakaboko, turimo bagirira n'abandi, turacakisha indambi. Mu mpera z'indwi heze naho akura umuhanuzi wa Buramatari wa Rumonge ajejwe ubutunzi yagirizwa kunyuruza ibitoro, yavuze ko atazihanganira abategetsi bakomeza gukora amakosa arimwo kunyuruza amatungo ya leta. Hariho ikintu citwa kudahana, nzobasambura mwese ukagwe kari ngaha, nzogasambura. Igihugu kidahana haba kajagari. Nimwamura bungere babi nzobirukana zane bungere beza aragira intama zanje. Ubumwe bwa Buraya bwakuye ibihano ku Burundi kuva mu kwezi kwa kabiri, nabwo buracemeza ko hakiri byinshi byo gukorwa cyane mu vyerekeye intwari bereye. Claude Bochu abuserukira mu Burundi uku niko yabisiguye mu ntango za kuno kwezi Bujumbura. Nous sommes engagés sur la voie du rétablissement de cet appui. Turi mu nzira yo kunagura bene iyo mfashanyo, twinginga umukuru w'igihugu tumutera intege nabo bakorana kugira bakomeze mu nzira yo guhindura ibintu na cyane mu vyerekeye intwari bereye. Hari ibitari bike rero bitegerezwa gukorwa kugira imfashanyo isubire guca mu minwe ya leta. Novuga nk'akarorero nko gushira umuco mu ikoreshwa ry'amafaranga n'itunganywa ry'ubutunzi muri rusange. Ibintu byinshi bisigaye kwigirwa hamwe n'ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi n'Ibanki y'Isi. Ubumwe bwa Buraya n'izo nzego zibiri harimo intererano y'umuco w'abategetsi b'u Burundi bazokwigira hamwe ivyankenerwa. Naho Burundi bwateye intambwe nyinshi muri iyi myaka ibiri iheze ku rwego mpuzamakungu mu gisata c'ubutunzi bwakomeje gusubira inyuma. Mu kwa 10 2021 ikigega c'isi cashize Burundi ku mwanya wa mbere w'ibihugu bikenya cyane ku isi. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Inyonko yateye inka mu Burundi ifise inkurikizi nyinshi, haba ku borozi, abayangayanga, eka na leta idasigaye inyuma. Imiryango myinshi iremeza yuko ubukene bwayinjiranye kubera atacikora ku bitungwa byayo ngo yikenure, ikaba ihanze amaso icokorwa na leta. Inkuru twategura mugenzi wacu Desire Hatungimana.
iyo ngwara iramaze amezi arenga 2 yibonekeje mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Aborozi bahora bikora ku bitungwa byabo iyo hageze kwikenura ubu ntibagirayo bacira nayo bamira. Abayangayanga nuko nyene, baba abo borozi, abayangayanga, abakora akazi ko kotsa inyama bera abadandaza b'inka babwiye Radio Ijwi rya Amerika ku bukene bwamaze kubinjirana. Ubuzi bwarahagaze n'amabare murabona nkagikora moje nahora ndandaza inkazi 5 z'ibiyeri ubu ndikaze ntihera kubera atakintu abantu bashobora kuronka bafata. Nanjye ndi umworozi nico kintu nkora nta kazi kahita nigeze ndonka mu buzima bwanje, narorora hanyuma ngakora n'utundi tuntu nkiyungunganya. Mugabo umuntu adashobora gushora igitungwa cyo mu isoko no kuri nta kintu na kimwe uvuga ngo umufuko uzoronka amahera ngo n'umuntu woronka icake. Mu rugo nta n'ijambo na rimwe tugifise. Inka ipfuye igira gupfa rwayoro ikagira gupfa ariyo waranguye mba yuko tugowe gose. Ubwo bukene bwibonekeza mu miryango ntibwasize inyuma ubutunzi bwa komine Gashikanwa yo mu ntara ya Ngozi kubera isoko y'inka yari itunze iyo komine yugawe. Iyo soko yashorwa mu inka zivuye mu mihingo itandukanye y'u Burundi no mu bihugu bihana imbibe. Musitanteri wa komine Gashikanwa Nibizi Theophile amenyesha ko ibikorwa by'iterambere, kubaka amashuri, amabarabara byose babihagaritse. Iya soko yatuma ibice birenga hafi 70% by'ubutunzi bwa komine bwava kuri iyo soko. Ncamumva ko natwe English bahungabanye noshkiza yuko nko ku kwezi dushatubona yuko tutakaza amafaranga hafi miliyoni 200 zaba zinjira ku kwezi. Novuga ko rero bica bigira n'ingaruka no kwihugo bya komine ko ari ibikorwa byari biteguye gukorwa cyane cyane mano mezi 3 ya nyuma aheza umwaka. Ibyo bikorwa rero byose bica bihagarara. Abanyagihugu bugarijwe n'ubukene kubera imyuga yabo barafite ico basaba leta. Leta yofata inka isingorane iyo ngwara intiba idagwa iyo ngwara bakayipima tukayibaga. Jewe mbona leta yari kwiye kuvugana nabo bikorana cyo kuva mu nzira imbago bitwa amagara y'abantu n'ibitwa byitwa nkuko abeje kunyene bayo tutwara ikintu tonyoka kihoko bira tukandanye kugira ngo n'ubwo z'ubuzima mu cyane n'abanyeshuri kuri ubunezi ya 30 mu kwezi kwa 5 yaje kubona akitwa byaje kugira ingate yo gukora cyuho kubana kubuza abetugo ko twabimane zabo cyuho nabo dufashanya mu iterambere kugira ngo tugure incana. Uwo mushikiranganje abanyagihugu kubandanya bubahiriza amabwirizwa bahabwa n'abajejwe ubworozi yo guhamba ibitungwa byapfuye, kutarya inyama zavyo no kutanywa amata y'inka zigwaye. Asaba abajejwe intwaro ko ico gikorwa nabo bokigira icabo kugira urwo rugamba barutsinde. Iyo ngwara ni bwa mbere yibonekeje mu Burundi nk'uko Deo Guide Rurema yabimenyesheje abakozi bakuru ubushikiranganje arongoye. Igenekezo rya 27 ukwezi kwa 5 bikandikwa ku rubuga rwa radio na televiziyo y'u Burundi. Ibiharuro vya nyuma byatanzwe n'ubwo bushikiranganje igenekezo rya mbere ukwezi kwa 6 byerekana ko iyo ngwara yibonekeza mu ntara 8 arizo Bujumbura, Ngozi, Kirundo, Kayanza, Cibitoke, Muyinga, Karusi na Makamba. Inka 187 nizo zimaze gufatwa, 115 nazo zikaba arizo zapfuye. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akuririza ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazi. Cyangwa ujya mundi tutahora tuvuga ko turi muri leta, yaba dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubona bakaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa kumva ibere. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Kuri uyu wa kabiri ekipe ya AS Kigali niyo yegukanye igikombe c'amahoro mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Jean-Claude Munyandinda aratugira ibindi kuri inkuru. Mu mukino wa nyuma w'ishiraniro w'igikombe cy'amahoro watangiye saa 12 n'igice z'umugoroba kuri stade Kigali Nyamirambo, amakipe yombi AS Kigali na APR FC yari yahize. Ku ruhande rwa APR FC gahunda yari yo kwihimura kuri AS Kigali nyuma y'uko abasore b'umutoza Kasandre bari babatsinze 2-0 muri shampiyona iheruka kurangira. Mohamed Adil, umutoza w'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda, yari yakoze ku ntwaro ze zirimo Fitina Mborenga, Jean Bosco Ruboneka, Jabel Manishimwe na bagenzi babo. Intego yari yo kwegukana igikombe cy'amahoro bakacyongera ku gikombe cya shampiyona
aherutse gutwara. Muri AS Kigali nabo abakinnyi bayo biganjemo abamaze igihe kinini mu kibuga nka Fabrice Mugeni, Haruna Niyonzima na Shabani Hussein Shabarara baje biyemeje kwereka APR FC ko uwabatsinze muri shampiyona ntawe yagiye. Mu gice cya mbere cy'umukino amakipe yakomeje gusatirana, ariko AS Kigali ikagaragaza akantu k'isumbwe mu guhererekanya umupira. Ku munota wa 30 umukinnyi Abubakar Lawari wa AS Kigali yahereje umupira Christian Ishimwe, arawuzamukana awohereza kwa Hussein Shabarara, nawe wawurekeye Rashid Karisa wahise atsinda igitego cyatumye abafana b'ikipe y'umujyi wa Kigali biterera mu birere. Igice cya mbere cyarangiye nta kindi gitego kibonetse, ariko AS Kigali igifite inyota yo gutsinda. Mu gice cya kabiri umutoza Adil Mohamed wa APR FC yagerageje gukora impinduka, yinjiza mu kibuga abakinnyi barimo Yves Mugunga na Lage Byiringiro. Uwo muvuno mushya ariko ntacyo wahinduye kuko umukino warangiye AS Kigali itsinze APR FC igitego 1-0. Ikipe ya AS Kigali yahise ihabwa igikombe cy'amahoro cy'uyu mwaka giherekejwe n'amafaranga miliyoni 10 z'amanyarwanda. Iyi kipe kandi yahise ibona uburenganzira bwo kuzahagararira u Rwanda mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, Coupe de la Confédération. Umutoza Cassandre wa AS Kigali yari yiteguye iyi ntsinzi ikomeye kuko na mbere y'umukino yari yatangaje ko byose byari biri ku murongo mu nzego zose. Nibaza ko uburyo twiteguye ni bwiza. Ndashaka gushimira Imana ko Imana yakomeje kuturinda, ndashimira abayobozi bashyize uburyo ku buryo kwitegura, ndashimira abakinnyi uburyo bitanze, ni uburyo ubona ko bagerageje kuba muri discipline mu bintu byose wabonaga harimo ubwitange. Igisigaye ni macyo. Muri irushanwa ry'igikombe cy'amahoro mu mupira w'amaguru mu Rwanda, ikipe ya Rayon Sport niyo yegukanye umwanya wa 3 mu mukino wabaye kuwa mbere warangiye itsinze ikipe ya Police FC ibitego 4-0. Umwaka w'imikino mu mupira w'amaguru mu Rwanda urarangira kuri wa 3 hakinwe umukino wa nyuma wa shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Uyu mukino urahuza ikipe ya Sunrise na Rwamagana City guhera saa 9 n'igice kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Aya makipe yombi kandi yamaze kuzamuka mu cyiciro cya mbere, akazasimbura andi makipe abiri yarangije kumanuka ajya mu cyiciro cya kabiri, ariyo Etoile de l'Est na Gicumbi FC. Yari Claude Munyandini. Abanyagihugu bafite amikoro make nibo bakogwa ko cyane n'icyo kibazo. Imyidogo ni myinshi mu bantu kuko isukari ikenera abakuze n'abakiri bato. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika yifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, itugezwaho na Thierry Vendayishimiye i Kigali. Ubu twarafunze nta mwana k'icyayi, nta kuza k'icyayi, byaraturiye twaho cyo dukora. Isukari tuyironka bitugoye rwose. Iyo ni imyidogo ya bamwe mu banyagihugu bo mu Burundi badatahura na gato iyi sukari ija. Bagira bati twagirana ikibazo cy'iminsi mike none bitera biyangara. Ico kibazo rero c'ibura ry'isukari gifata cyane cyane abanyagihugu ba mikoro make, kandi ni kibazo kirangwa mu gihugu cose. Bagenzi bacu baravuganye n'abanyagihugu mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu ntara ya Rutana mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu bavuga ko bayihebye kuko kuyirondera ari nko kurondera umuzi w'ibuye. Ubu twarafunze nta mwana k'icyayi, nta kuza k'icyayi, byaraturiye twaho cyo dukora. Isukari tuyironka bitugoye rwose ko nkatwe ducuruza agakantine ngaha mwirisi kugira abashumugabo wanje yironka nko ku mabutike bamucira 6,000 tugacuruza uko nyene. Dusumuke karugari. Mu ntara ya Cibitoke naho mu burengero bw'igihugu bafashe ingingo yo gusekura imisigati amazi yayo bakayashira mu buyi kugira abana baronke ico bihereza. Kandi ntiboneka kweri ubu benshi twiyeranja dushishije ku misigati, iyo dushobora guhura tugashira mu iseko tugakanya tukaronka kuno tumwe icyayi. Umva tubuze nta kuntu twokwiranje niko twosha tugenda tugafata ijya miseke tukayihura mu isekuru amadugakanya tugashyira mu buyi cyangwa mu cyayi birazo. Naho biruko hari uturere tumwe tumwe abajejwe intwaro bahagararira igikorwa cyo kuyitanga ariko ikamara umwanya rumera. Abanyagihugu bakabona ko ari umuruho kuko hambavu yo kuyibura abayironse baca bikika mukiza bakayigurisha inshuro 2 canke 3 ku mafaranga bayironse ko, bagasaba ababijejwe gucungera ibiciro no kuri iyo nkeyi iba yabonetse. Iyo ibintu biguma biduga natwe tutabona aho uburyo buriko burava byatabaza cyane. Rero bimaze kuba byogabanuka kuba leta bagasubiza ku giciro leta iba yaratanze biratunezera cyane. Umwene gihugu muto yahora acinyizwa ku biciro agasanga yifitiye udufaranga duke yagiye gusuma agasanga ibiciro byaduze bikamugora gusuma, aroroherwa mu gihe leta yafasha abo bantu ikabashengeza canke ikabaca amande bagasubiza ibiciro uko byahora, umwene gihugu akagura yorohewe.
kubera imyidogo ibandanye iba myinshi mu gihugu bagenzi bacu baciye bishikira ku cicaro c'iryo hinguriro rihingura isukari Sosumo riri mu ntara kama ya Kumoso muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana kugira ngo birabire neza ibihakorerwa. Barashikiriye umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro General de Brigade Aloyize Ndayikengurukiye kugira bavugane ibijanye n'ikibazo kiri muri iyo shirahamwe. Aremera ko hari ikibazo c'ikena ry'isukari gihari mu gihugu ariko akabibona mu mico ibiri. Ubwa mbere nuko ishirahamwe ari rya kera rikeneye gusanurwa kugira umwimbu wiyongere. nivyo abanyagihugu baridoga ko agasukari muri minsi katakiboneka kandi bashaka biraboneka mugabo kumbure zisiguritse imbo rero zina nyinshi cyane ubwa mbere hariho ihinguriro rishaje ihinguriro dufise ni iryo guhera mu 1988 bako rimaze imyaka 34 ihingura igikaju rumba rirashaje nibi bikaje dukoresha navyo birashaje abakeneye isukari nabo kuva mu 88 gushika turi mu 2022 barigwije hafi inshuro zitatu bako abakenera isukari bigwije na gatatu. Ubwira kabiri General de Brigade Aloyize Ndayikengurukiye amenyesha ko abatumye n'ibyahuha bihuhuka ari amashirahamwe akora imitobe yagwiriye kandi yose akaba akoresha isukari. Amahinguriro akoresha isukari mu guhingura ibintu bitwita amayinite de production yariyongereye ubu turageza ahantu umwimbu turonka udashobora gukwira bene gihugu bene ayo mahinguriro akoresha isukari. Ibyo rero bikaba atari iby'imbeshere kuko bagenzi bacu babyiboneye barishikiye mu kigo BBN kijero gusuzuma ubuziranenge bw'ibifungurwa n'ibindi bidandazwa mu Burundi basanze imitobe ikoresha isukari yiyongereye ku rugero rudasanzwe uko umwaka utashe mu Burundi mu mwaka wa 2019 ushiri wa 2020 hemerewe kuja ku isoko ubwoko bw'imitobe bushika 200 mu mwaka wa 2020 ushiri wa 2021 giharuro caraduze kugera kuri 54 ico giharuro gishobora kubandanya kiduga gushika kuri 60 mu mpera z'umwaka w'2022 nkuko bivugwa n'ikigo BBN uko umwaka utashe rero umwimbu w'isukari mu ihinguriro Sosumo ubandanya ugabanuka. Ihinguriro Sosumo ryemeza ko mu mwaka wa 2016 umwimbu wavuye ku matoni y'isukari 23,656 uja ku 18,574 mu mwaka wa 2019. Muri uno mwaka umwimbu urenga gato amatoni 15,000 dushingiye nanone ku bitigiri bya Sosumo. Inshuti muduteze amatwi aha niho turangirije amakuru yacu yo kuri no saha. Turabashimiye kubona mwashimiye gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika Samiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndashimiye bagenzi bose bifatanyije mu gutegura aya makuru. Uwayegeranyije ni Nadia.